mukunzi wa Eliona TV, ndakuramukije ndanakwifuriza no mugisha w'Imana. Nkuko rero dushishikara kuganira uyu munsi, ndakubwira kugira uhoraho ubuhungiro bwawe ari nkenekwa mu buzima bwawe. Uno munsi nakuzaniye indemeshanyo, aho ndakuremesha ndakubwira nti aho uri hose ureme uhoraho. Iyo mugize ubuhungiro bwawe, nawe araheza akakubera ubuhungiro koko, akaguha n'amasezerano, akaguha ivyizigiro, akakuremesha. Ni nawe akugaburira, ni wakwambika, ni watumuhema, ni watumugenda, ni watumuronka ubutunzi, ni watuma uba mu bagereranye, ni watuma mu bahambaye. Ivyo byose ni uhoraho. Wewe rero nuko wogira uhoraho ubuhungiro bwawe, akaba umuzigamyi wawe. Ijambo ry'Imana riratubwira neza hariya mu gitabo ca Zaburi ya 91 ku murongo w'9, haravuga ngo wagize uhoraho ubuhungiro bwawe, isumba byose wayigize uburuhukiro. Nta kibi kizogira ico kikugira, kandi nta cago kizokwegera ihema ryawe. Mukunzi wa Eliona TV, urakwiye rero kugira uhoraho ubuhungiro bwawe aho uri hose, aho uherereye, uba mu bihugu vya kure, igihugu cacu c'u Burundi, aho uri hose gira uhoraho ubuhungiro bwawe. Umenye ko ari ukwiye guhungiramo. Uno munsi hari icago gikomeye gihanze isi yose, ni coronavirus. Iyo nayo iriko iratera ubwoba abantu benshi cyane kw'isi yose. Ariko ijambo mfise ryo kukuremesha, ijambo mfise ryo kubera ubuhungiro, gira uhoraho ubuhungiro bwawe. Azokuzigama, azokurinda, azokuragira, azomenya ibigukwiye. Nta kibi kizogira ico kikugira, kandi nta cago kizokwegera ihema ryawe. Iyi ni indemeshanyo ikomeye cyane ndiko ndakubwira. Ni wagira uhoraho ubuhungiro bwawe, nta kibi na kimwe kizogira ico kikugira. Ntuzotinya, nta n'icago. Mvuze nta n'icago. Sinzi kuri kurantahura, sinzi kuri kurabikurikirana, ariko nagomba ndakubwire ni ubitahure, wongire ubikurikirane. Iyo mvuze icago, coronavirus irimwo, ni icago gikomeye kiriko kiranyiganza isi. Ariko uno munsi ijambo ry'Imana ni waryizera, uhora ko mugira ubuhungiro bwawe, nacu uzoba. Ni ijambo ry'Imana, ariko cyane cyane ugire uhoraho ubuhungiro bwawe. Abariwe wisunga, abariwe wishimikiza, azokuyobora, azokuzigama. Bumwizigirwa, bumukunzi wa Yesu, bumukunzi w'Imana, umugira ubuhungiro bwawe, umwizere, umwizigire, umwiseguze, umugendane aho uja hose. Wumve ko ufise ivyizigiro bizima, wumve ko ukwiye kugira uhoraho ubuhungiro bwawe. Ni witwaze ibi nabiriya, ariko uhoraho umugire ubuhungiro bwawe. Uhoraho ni wamugira ubuhungiro bwawe, uzobaho udatinya, kuko Kristo ari wakugwanirira. Nuzotinya ikije ku murango canke mwijoro, igiteye ubwoba. Oya, ugiye gusoma ijambo ry'Imana neza, n'amasezerano meza cyane, ngo ntuzotinyishwa ngo n'igiteye ubwoba mwijoro, ngo canke umwami urashwe ku murango, canke nikiza kigendagendera mu mwiza, ngo canke n'agatikizo kayogeza mu mashoka. Ndizera neza ko uri kurakurikirana amajambo. Iyi Zaburi nawe uyifate, nakuye ko ari ya 91, uyisome yose. Irimwe amasezerano meza ushobora gusoma ukabona ko ni wagira uhoraho ubuhungiro bwawe, uzobaho ushikamye, nta cako kizogira ico kikugira. Haba uruvyaro rwawe, haba umuryango wawe, haba butunze, haba mu gihugu cawe, Imana izogihagararira, kuko twagize uhoraho ubuhungiro bwacu. Ndakwifurije kubaho waratahuye neza ko kugira uhoraho ubuhungiro bwawe arico kwifuzwa, ari nk'ikigwanishwa cawe gikomeye kizokurinda, kugira ngo ikibi nikigira ico kikugira, n'icago nikize cigere kikwegera. Imana iguhezagire, Imana iguhe umugisha, ukomeze kuba mu bwigobeko bw'isumba vyose, ukomeze kwizigira uhoraho, ukomeze gusaba kuhoraho yo buhungiro bwawe, ukomeze kumwiha no kumwisunga. Imana izoheza ikugirire neza, mbere izogushitsa ko n'ayandi masezerano menshi cyane. Ijambo ry'Imana rashishikara kuvuga azonyambaza
nanje ndamwitabe, nzobana nawe mu marushwa ndamukize muhe icubahiro, nzomuhaza kuramba kandi nzomwereka agakiza kanje. Mukunzi wa Eliona TV, ni wagira uhora ubuhungiro bwawe, uzomuhamagara azokwitaba, azobana nawe mu marushwa kandi azogukiza yongera guha icubahiro. Urumva ko uhoraho n'umukunzi wawe n'umukunzi wanje, kandi uhoraho ngo azoguhaza kuramba, uhoraho yongera kwereke agakiza kiwe. Ndakwinginga rero kugira ngo ugire uhoraho ubuhungiro bwawe. Imana iguhezagire, Imana igukomeze, Imana ikwigishe kandi ishishikare kugutoranya.